Okay, Kelvin Zehot ni umurundi wa mbere. Sinzi ko navuga wa mbere canke ni bari mu barundi ba mbere canke ba kabiri buguri radio. Je ndibaza yuko baye umujeni wa mbere ngaha mu gisagara ca Bujumbura. Isaac TV. Oh. Yes, 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2. What up, my people? What up, my people? What up, my people? Bakuzi ba Isaac TV ndi mukanyosha uno musi niyo nagere kugendera like my gosh. Twaba tubivuga imisi yose yuko ugwaruka muri rusange ngo ruzo kwiteza imbere. Ugwaruka rurakeneye gushikirwa mu nzira zose. By the way, uno musi jewe nabaye surprise cyane, umva nakangutse cyane ndariko ndatembera mu Kanyosha. By the way, caninjira murabona deja umuduga wacu washize, ariko nabagenzi bacu bamaze kushika muri urugo ngira ninjiremwo. Ninjiye muranize ko nje kuraba umugenzi wanje, like umugenzi twahasorinze sana, twaciye mu tubazo twinshi, twanabanye wanashima muri monde ya journalism, ariko kandi mu rusaku kera batwita ngo turabambeya, twakora mu Biswahili sana. So by the way, acarantumira tu atizaki ngo rero ico dutera story nini biki hewe nje ngaha kumuraba. Urazi ivyo nabonye, nagusangiye afisa iyo studio. Yitwa Rukundo Kelvin Zehot. Ari mbano nageze gushimira cyane, bagize kugira nico bafaje cyane Isaac TV. Ariko kumbe ntiyagarukiye iwacu gusa, yagiye araba interesse nawe nyene, yagiye araba interesse nawe nyene, numva yagiye aritegura, yagiye aripanga mu kuyubaka buke kugira arabe yuko yo kwiteza imbere nawe nyene. By the way, afise televiziyo yiwe kuri YouTube online yitwa Kelvin Zehot nibagiye. Nukuri narizi tuko ari TV ari channel ya YouTube tout simplement. Kumbe rero wangu yuguriye studio yakaga. Welcome dabereke rero. Attention, je nagiye mutadufashije mutuzovyikorera. Welcome. Are mu rugo ni asanza korera Kelvin Zehot. Come on. Twari twamaze guhashika deja. Je nimba nagize iganiro nakikoze maze gukangukwa nivyo, maze kubona ivyo bariko barakora. Omenga ariko arakora indani. Yatangiye gukora namusize ataratangura, ariko n'umenga yatangiye kwanima. Like ni studio kabisa iravye. Nukuri novuga yuko nk'ama radio make cyane ashobora kuba afise no studio. Na radio make wana cyane na television online make cyane ashobora kuba afise studio. Aravyishaka kumenya ugicinjiraho nyene, ucinjira ingo ngaha, ingo nezo injira imbere we cameraman. Akim Junior no afise camera. Ucinjira ucubona kwanza cyambere urabona certificate hariya yigeze guhabwa na Isaac TV. Reka ninjira. Oi. Wazee nakuaje mazee? Mmezeleza Kelvin Zehot, CEO mwenyewe. Oui. Asante sana wazee. Okay, asante sana. Nkuko na shakari chale kunebe. Ukura tumika unafanya? Hamna. Bon, ukura testing ivyuma. By the way, rero nashitse murabibona, ndi ndani muri KZ.com. Bon, mbaze. KZ Media. KZ Media numbazi.
Okay, merci beaucoup rero. Mwabonye nabwiye ati afise like n'umujene n'umusore yiyunganyije yiyegeranyije kugira yiteze imbere mu rusange. Nibiki wewe Kelvin Zeho? Loro neba mzee. No musi uvugana Kirundi. Ibiswahili vyihoze. I say naingia jela. Nta kibazo ndazi kukizi. Ndagerageza. Ivyo mutaramenya rero nuko Kelvin Zeho numu presenter ariko kandi madame wiwe Judy Kael nawe numu presenter ndafise vyinshi shaka kumubaza no Jibushe man. Izi ni baraka za Mungu wetu. Yani wewe hela nyingi. Kelvin Zeho ongera sana. Asante sana mzee. Amakuru imizi. Nimeza vrema turashima. Zeho jewe ukimbwira yuko nzoza kukuraba biki like je nibaje ko ari ibintu tubisanzwe but nkishikanga ndabona studio yawe zino mic by the way rabakaza microphone ati no ati no ifo ndamubaze Kelvin Zeho ndaza kubaza byinshi arafise abakozi afise abana bamufasha ibikorwa bitandukanye ndaza kubavugisha bamwe ibi ni bya bintu twama tuvuga nyene cyobera umukuru w'igihugu cyacu Burundi yamatubwira imisi yose ati ugwaruka mwiremera ubuzi ugwaruka mwiyumvire gukora ivy'iwanyu kugira muzoteze imbere abandi muzoteze imbere igihugu cyanyu. Ndabona rero Kelvin Zeho yatangiye kubishira mu ngiro nkuko Isaac TV twabikoze twazanya aba colleague batandukanye na Zeho ati natwe twobere ko nyene il faut dukoreshe natwe ikora mikwala za ukijara ariko la tripod ari muri telefone rero kugira antere ubwo ibyo ni bisanzwe man. Kelvin Zeho félicitations kwanza ku intambwe. Merci vraiment. Judy Kael ari muhira ahani kuri biro we ari muhira mbe burya Zeho canke Buba numbaze byose ni gwawe. Kelvin Zeho burya ubugeze kubana bangahe? Ndacafise umwana umwe. Umwana umwe umwana yitwa Abdulaziz Fauzan Rukundo. Fauzan uyo Fauzan burya zo munyarusaku nka se na nyina. Sindabyibaza ko uraprecisa ko umwana wawe bana wo mu present umenyesha makuru like umunsi umwe akicara ngari ko arakubaza ibibazo. Office arafise choix yiwe ariko je kuba nk'umubyeyi nabyo vraiment ntibindimwe yego shaka ko azoronka kandi kazi tanduka à part ya entertainment canke journalisme. Okay je na of course tukimuhagia certificat Akim Junior kana yari muri 2020 ari le 12 je ndavyibuka abavyibuka baravyibuka twama certificat Kelvin Zeho twamushimiye tu nk'umuntu yagize cyakoze nimba mutabizi wanashimana channel ya YouTube ya Isaac TV niyo yayuguruye je nagakunda gutagaguza sana modo pass biki ariko nka cere bishaka kuri statut nagenda takaza ariko Kelvin Zeho yugurura yacaramye ati Isaac ifate neza Isaac TV ifate neza kugira bizogende neza cyane Zeho je senzi ko kuri yumvira ikintu nk'iki by the way igihe cyose je na twanye senzi kuri yumvira kuzokugurugura studio senzi kuri yumvira of course nenzi kufise channel ya YouTube TV yawe ariko senzi ko uzoshika hano kuri ino ntambwe shaka kumenya esprit wawe kuye. Nizere ko uracibuka cyagihe ari muri 2000 ari muri 2000 kigiye twatanguje na Classic FM Classic TV ari muri 2006 2016 cyagihe ari muri 2016 12 non pas 12 2015 kuva cyagihe nari mfise izo esprit nari mfise iyo ndoto muri jewe donc ni shaka kuvuga ko ari ni indoto nari mfite kuva kera. Okay murabona rero umusore akiri muto burya Kelvin ngeze kumyanya magenda shaje man. Yo man, I was born in 1991 Kalem dog acha kulipiga mkwala mfise 30 tatu bro. Yeah man uraburiye wangu. Okay sawa Kelvin Zeho ndafise byinshi za kukubaza kuvyerekera urugendo rwawe mpaka ushike ngaha soling biki ariko ndumva ko nyemerera mbaze kwanza les journalistes cyangwa presenter bawe reka ndabazunguruke mu gato. Zeho ndamuziye ni CEO wa KZ ariko burya n'uyu arimwo uyu n'umugenzi canke presenter shaje yitwa Abdul Kiba. Yeah, no coiffeur no ndio mwenye alitupiga hizi coiffe zote unaona as we pendezing is him. Yeah, that young babu
Young Babu is also ujya ikanzu hari ujya wikanzu ujya ni Young Babu ni manager wa iyo level ubona ngaho Capital Music Africa akaba kandi no mumenyesha makuru uwo nawe wafise kamera uwo ni Heri yitwa Pontium ubwo ni umuteknisien wacu hama uwo mutipe nawe yambaye tricot ya vert uwo nawe ni Sando uwo ni umupresenter journalist wa KZ Media hama wundi mu presenter wa Isaac TV Okay, sawa. Nkuko nababwiye rero ifu ndababaze kibazo kimwe in short. Bro ni sawa? Ni sawa. Makuru meza. Meza. Okay, je nubwo amenda kubonye ariko ndazi bo. Nikubona ngasi narizi kuri umwe mu bantu bo nga. Of course si yabatubwiye kwa zeho tumwamenye gute? Zeho twamenye nk'umuntu w'umugenzi nkuko namuye kubera brother wanje hajya kubera bive mu ngaho nkora ko hari je nsanzwe ndabagira neza mu mutwe nkabamwa n'ibindi bintu bijanye nakazi ko bakora nkabandi nyuma yiwabo Okay, usize ukora akazi ko gushika ukorera saro nawe fo kujya kana Okay, sawa. Ibyo gusa ari byo ngaha muri KZ mugabo urekanye n'ivyima yaho naje sanzwe ndi umuririmbyi uraririmba ndaririmba baba una manage na wasanii ba Capital Business ijya music. Okay, igenda za kwisubirako gato. Okay, uraririmba duha agapela gato. Mtoto na utamuka papai Waho unanifanya mimi najidai ni bebe Wow. ni bebe ya Utamu kama papa izehoti. Utamu kama papa. Okay, sawa. Ndaza reka nje kuri uno mukamera ariko arakamera. Oye gumukamera ukongera ko ndakubaza. Bro ni sawa? Ni sawa. Amakuru imizi. Amazina yawe ni Heri aka Pontium the Great Machine. Pontium the Great Machine. Bisigura? Ni bintu byinshi cyane. Pontium the Great Machine. Sawa ntacho. Usanzwe uri umukameraman muri KZ? Yes. Uhembwa ngatari banga. Gari vile vya tutatafutanaga unaona tufanye kwanza kazi mbele ni pazuri vya bindi vya ndazi. Mbo Isaac ni kazi mbo. Ni secret yangu mimi na mwenye tunatumika naye. Lakini kuna mtonyo. Ule pale mbea. Sasa nataka nimteke. Ewa. Ni private. Ni private? Yeah. Sawa, hizo private. Ejo sizo kumbe wagumut. Yeah. Sawa. Okay, merci beaucoup wavyumvise. Nako ndavugana n'umu cameraman ariko kandi ndamutse no musore. Uno musore ni mu presenter of course, so kz.com, KZ Media. Bro ni sawa ndashima vraiment. Ariko hano hano ngarashusha ukuntu. Urujya muryango wangu. Urujya muryango je simpfire nga. Vraiment hasa neza hararyosha ariko ibyo climatiser n'amafeni nyene. Zeoti ndakugarukako. Okay, nzogutere. Wewe ugira ikibazo. Okay, sawa. Bro witwa nje nitwa Sando. Inde? Sando. Sandor. Sandor. Sandor sigura. Sando ni izina ryanje nahawe n'abavyeyi sindababaza ico risigura muganzo yobabaza. Okay, Sandor uno munsi uri muri KZ shakumenya byagenze gute like kugira kwanza zehota kwiyumvira gukuriye he ubwa mbere mwatangiye kuyaga gute? Je nabonye bishika ndabishima ndavyakira kuko nari nkunda journalisme ndayikunda cyane cyasanga mfise talent yavyo ndajayo ndakora bien turakorana neza bigenda neza kandi namushimira cyane yaramfasha nguri pose cyane like mu gihe journalism bishaka nyine hot iyo mbonye mu kazi urambura mugabo ndashamba pose ariko ndi mu kazi urambura. Ikibazo uramaze kumukoresha interview zehote ujye sindamukoresha mugabo vuba nzomuvumbura uravumbura oya nzomubwira sinamuvumbura ryanye nzovumbura wewe jewe oya simvumbura kwa wa mugabo yo reka urazi rero jewe arakantu ngira dukore ngaha in minute aha nyene sur place fata ino micro yiwanje ndakwereye Uritaya? Oui. Urigado? Ego. Fresh? Yeah. Ego. Mbariza ibibazo bibiri baza ko biza kumunanira kwishura. Ibibazo bibiri? Si oa, ngene mumbariza ibibazo bibiri. Biza? Wibaza ko biza kumunanira kwishura. Za kumunanira kwishura. Ndai mubajije naho.
ndamubajije naho nta kibazo oya ucuzani nwereka nta kibazo ndamubajije naho bikamunanira bice bigenda gute oya urumva uzo butoye ikibazo ariko abitoye oya mugabo utoye ikibazo araronka agashi ntacyo okay kandabe ya bakunzi ni Eyes Active ubundi ngiye muri Eyes Active yo zihoti sava ni sawa kuva ukiri umujene wari umaze kuresha abakobwa banga yo umwe icyo kibazo ni Isaac yakikubwiye oya Isaac amaze kuresha beshi we birazwe ya zihoti ngo aranyagirije oya sikugwagiriza ikibazo cya kabiri ya zihoti kuva ukiri umumenyesha makuru ni cyahe kiganiro umaze gupanga ebana kikarata eshaje Isaac urakumbuka hari ikiganiro twarigeze gupanga ariko kubaza bya KZ bya classic idiot muri KZ nta kimwe brand kandi urabikora ngawe oya ahora bikora n'uyu mutibe kumega avuga ibiswahili sana uyu none ko turavugana ariko bro mikino yarakimenye félicitations bro nacho ndamera ko ndagera ingo ndakubwire umva ingo ndakubwire ingo ndakubwire shaka umbwire ingeso wibaza yuko umuzikoze hot utari umuzigako kuko ari ikintu mubona umuntu ngo uvuga ati ntuka vraiment kwa ariko siko wamuziga zihoti je vraiment cyo mvuga ko nuko ari umuntu ari pose yatekereje tu nabindi yari pose yego vraiment kabisa yego nanone nuko ari pose man likuberi yo ntebesha aho ikura muzungurusha young babu nisaidie baba uje huku njo huku ifasi ni pakali cameraman ndabesha ifi ni pakali tunakuja kufanya na zeo mimi nakuja na zehoti lakini sinabidi naongelesha moyo wote sababu nakuta humu ungemalizana na zeote Capital Music Africa i Record Limited ile nimeambiwa ni ya kwako kweli ndio hiyo ni kweli ikirundi ni fresh ikirundi ebana turagerageza mugabo ni wewe manager wa Dodo Burundi me ego gerageza kumva urusaku like ni nkuru c'est pas urusaku ni nkuru tu ya trendiza kuri rezo sociaux yuko Young Baba cyo akubasohokana na uri muri list y'abantu basohokanye na Dodo Burundi baba kinafurahi kimbea Unaze wote ni umunyarusaku wa mbere nageramo bagira ryohewe kubera bise rusaku ni ishure Isaac oya ivyo sivyo man ivyo sivyo kuko yo ifuraha kweli wema kweli huyo Capital Music to very serious yo ico ubu pour le moment nous dufise umuririmbyi umwe gusa Dodo Burundi twari dufise na Baba J Mugabo Baba J yarabivuyemo aratubwira ati jewe ngo mbangore view wanje hanyuma cha tukamubwira tukamuhereza ama blessing yose tukamubwira we poa nimba waronse umuntu wo kugufasha c'est bon ya Mugabo ubu pour le moment Capital Music we are stand with Dodo but none ijya Capital Music Africa Record Limited ni label ni platform ni biki Capital Music uko wibona ajya urabona ko twandise Record Limited ijya irimo departement zose iyo tuvuga departement zose harimo departement y'umuziki entertainment ibintu byose bijyane na entertainment cyo turabikora turabikora Capital Music irabikora kuvuga ko management all service provided for the artist we provide all services so management distribution record label platform supervising your music everything we are doing everything
for Capital Music. uvyo numvise ngaho umenga hariho gufasha gushikana indirimbo z'abasani mu ma platform akomakomeye. Yes. Urazi hariho nk'abaririmbyi usanga indirimbo itashika za iTunes, Spotify ari hose murabibafashamo. Ego ivyo byose turabikora kabisa. Ego turabikora. Imurire baba ni ngo urumva ngo ivyo ni by'abasatibi bavumye umva ufise karimbo keza Capital Music Africa shaka kubigufashamwo ikagushikiriza hariya indani hamwe ibintu bikagira neza. Kuvuga ko umuririmbyi wese afise management bafise uburyo mugabo batazi inzira zo gucamo kugira bashikane umuziki wabo, twe turabaye kaze kabisa, barashobora kuza ngaha tukavugana kandi tugakorana kuko Capital Music dufise connection nyinshi uko ufise connection nyinshi zikuvuga dufise ama connection menshi atandukanye matresse Africa Tours Urban ma platform atandukanye. Murashobora gufasha indirimbo z'abarundi zikavuzwa kuri ya mateleviziyo akomakomeye kuri ego no byakemutse biraheze. Ego barakunda kwindoga ngo urabona ngo muri Nigeria indirimbo zacu nizivuzwa sinzibiki barabivuza muri Nigeria, Amerika yose zashobora kwerekanwa biciye kuri bano matipe. Bro ko vizuri kuko nubu dufise connection ya Music Africa ariko nabizimvye nk'umuyaza karimbo kanje ati shaka kanje muri iTunes bigenda gutera oya namera make ya ghost namera make ya nico gituma tudura ritunga biravana ushize ko ari platforms za $10 $20 $30 $50 $100 bivana na package package iyo package yeah bivana naho ushaka umuziki wawe ushiki. Yes okay nice. Urumva rero yagize ama platform yagize YouTube uyu numu ashori danger zehote umva rero twamwumvise ya mutipe ariko rero Capital Music Africa Record Limited KZ Media wapi na wapi ko mugiye mu ibiro abaye imwe hari umutahe wanyu like unazo gutana micro moja linua Capital Music Award kama ni Capital Music Award Capital Music Africa alafu KZ galeta laptop niko bimeze canke ni vya bintu vuguti like mnashare vipi muhana gute? Okay ni ndabivuga mu Kiswahili haina shida najua yani hapana kuua kwanza Capital Music Africa ni record label ya Young Babu ambapo amenishawishi na nikamuelewa nikashawishika. Kwa hiyo unapozungumzia Capital Music Africa include jina langu lipo kwenye makaratasi ambayo ya usajili nipo mle ndani, japokuwa sina mtaji mle ndani, hamna hata senti yangu moja kwa kweli, ila jina langu lipo kutokana na kwamba juhudi yangu kipindi tumesajilisha yeye alikuwa yuko Afrika Kusini, mimi nilikuwa niko Burundi. Kwa hiyo nikakimbizana na mambo yote, kwa kuwa mimi ndio nilikuwa niko hapa, ikabidi nipachike jina langu ili mambo yaende faster. Yeah. Na KZ Media ni ya kwangu. Yeah, Kelvin the Holt Media, KZ Kelvin the Holt Media, which means ni gwanje a 100%. Yeah. Aha rero ndahaye indaro mugenzi wiwe ni bajya bagwaye indaro cyo niho bahaye indaro. No, kuhusiana na hapo tuna share. Yeah. Yeah, tunalipa 50-50. Kia 50 kule yaka ikosa unalipa zote. Yeah, na kama vina mimi nikikosa naye analipa zote. Nikikosa nyote tunafukuzwa. Okay, by the way, mwavyumvise rero n'abasore tubishize hamwe. Iyi rero ni muri ya ntumbero yo gukea ubuzi. Just imagine abantu bajene buzuye ngaha bafise akazi bahawe na Zehoti. Uje ufata Isaac TV abajene natoye na haya akazi. Uje ufata uwundi mujene yugurira ibindi aheza abandi akazi. Just imagine urabona ingene igihugu indacunguka, ingene abantu bagenda batera imbere mu byo basanzwe bakora, bagenda batera intambwe. Ibi rero birakeneye gushikirwa. Si ibintu bijya bizi kunyene ushaka kubibona komeza gutura ari ibintu biri easy, but ni ibintu bikeneye gushikirwa sana. Kelvin the Hot reka ndagwa amasegonda 3 bakunze wa Isaac TV turabwa n'abantu benshi of course. Shaka ufate akanya urike message iri fixe ushaka ko bagufashiki bagusupportinga mu biki Ingereza mu Cyarabu mu Kirundi mu Kiswahili unajua izo lugha mama vuga mu Kirundi gira abarundi nibo benshi ndazi avuga Kirundi nibo benshi muri Isaac TV. Shaka udufashe mu Kirundi
uruke message automatiquement ibyo ushaka wewe ati umva rero jewe ntabindi ndabasabye murako nigwanye ko nararide nini narara inzara nagize bigurira nkoresha kano kameza ndi inzu y'abandi ibintu byose bigende neza je nshaka ko musupportinga kuri ibi bice kuri Isaac TV umwanya ni gwawe Kelvin the Hot. Yeah, abarundi kazi. Vuga kwanza witonze urasabura nyine kera. Je ni ko mvuga. Okay. Okay, en fait abakunzi ba Isaac TV n'abarundi bose ku isi yose ndabasabye ikintu no basaba ni kimwe ni support. Yeah, je ndacyari umujene. Naho mfise imyaka 30 ariko ndacyari umujene. Naho mfise umugore, naho mfise umwana ariko ndacyari umujene. Nkiri umujene nyene nk'umujene nk'umuyabaga young, I mean, yeah, muchongeza ni young. Ndasabye support yanyu ndayikeneye vraiment ndayikeneye cyane. Support okay, munshigikire muje kuri YouTube yanje, muje ku platform atandukanye ya Kelvin the Hot, cyane kuri YouTube nkoresha izina ya Kelvin the Hot cyandi ku unye canke nga yeah ni Kelvin the Hot. Ndasabye muje gufyonda subscribe kugira muze murabona amavideo, muze muraraba amavideo, muze murabona ama notification buri mwanya shize ko ikintu gishasha, kandi mugire na partage n'ama commentaire atandukanye ku biganiro bitandukanye. No one is perfect, naho no kora ikosa munyihanganire vraiment. Jenda umuntu a mistake ni kawaida kwa binadamu. Yeah, respect. Okay, akanoti nagukeneye noti ni muhimu, akanoti ni muhimu sana. Inzu ni wabura amafaranga kwiriye uzoca wiruka. Inoti turayikeneye vraiment, ariko ikintu nyamukuru ni support. Ko na uvuze support byose biba birimwo. Yeah, ni support mu bisa. Mu Kiswahili bavuga ati kujiongeza nico gisingaza. Kwa hiyo mtu unaweza kujiongeza, unaona kama nimba ufise akantu ubona ko aka kantu gashobora gufasha, just give it. Even $1 means a lot. Bobicisha kuri ni 68 250 240 musiganzi ni gifaransa man. Araba baba muri Amerika usanga bazi gifaransa bitaduga wangu usanga nyene kandi urizi rero the Hot regenda kubira ibanga je ndakunda kuvugana na benshi bari hanze. Les diaspora benshi barakunda kumbwira ati nukuri turakunda gusupportinga aba jeune, ariko usanga ari ngorane aba jeune ni bari serie ni bari just ni bari open mu bantu bari serie je ndimwe nizero kunzi kuva ke ngo turaziranye kuva ke vraiment ugeze wanyeretse ubuserie bwawe vraiment respect ivyi micro nta media nimwe mu Burundi zifise nukuri ntubeshanye ukuri kuvugwe vraiment KZ Media yonyene ego vraiment félicitations. Merci vraiment urakoze. Mu bantu bari serie je ndimwe vraiment kandi support ndayikeneye. Support iyari yose iyo ubona ko muri wewe ubona ati umuhungu vraiment reka tumushigikire vraiment ateri intambwe nta bindi vraiment support ndayikeneye. Vraiment ico kimwe bakunze beza activities ntabwo amfise kona rero gwaruka nkuru riko ratera imbere riko ruyungunganya nukuri attention ni nta indi kintu umuntu wese ankeneye ashobora guca kuri Isaac. Mwabibonye twari turabisigura neza yuko les jeunes bariko bariyungunganya turiyungunganya twese muri rusange kugira dushigikigwe twese gushigikigwa rero ngute no kunyene uronse 10-50 nukuri bakunze beza activities ndabizi yuko mwibwe vraiment ikintu cyo gushikira ugwaruka mu citaho cyane umuntu nk'uyu vraiment bona yisunganya. Just imagine yarashoboye kugura icyari cyo cyose cyo muteza imbere wenyine na famille yiwe, yari yashoboye mbe yagira urakwita no akabia na kirori. Oh yeah, vraiment. Like abandi babandi rero bameze nkatwe umva amafaranga yaguma yumvira tukuyatwara mu ma business like kuinvestisa kugira ateze imbere igihugu ciwe. Aba rero barakeneye gushikirwa cyane. Ibi tuko turabivuga ndabishimangira ko cyane kuko biri muri mukamo nyene icubahiro dusavye ati barundi kazi gwaruka mwese mushire hamwe muje hamwe mwese kugira mufatana amaboko mwiteze imbere muteze imbere igihugu cyanyu muteze imbere urundi gwaruka. Kelvin the Hot. Cyane bako atavyinshi mfise ndakubaza vraiment kandi urana ko
inyubako ari nini hari indani hari redaction hari hakorerwa ibiki ni technique yeah Manzuri alhamdulillah bana umva rero umva ndagusavye twara kamera hariya je ari nina nambazize hote nindikiza kwa kamera hariya muri ryanzu ndabona hari amafoto y'abasani ndabona Miss Erika ujya ninde pembeni ya Miss Erika ni Clementine Kevi hama Natasha hama Shani Queen Lina Blanche na Ben Nice mu bahungu cambona gasore nande na Double J Fisto Abdurazak hamwe na Dramati ujya ninde ubwanwa Arthur Ban ujya mu acteur Murundi afise yamaze kwandikisha amateka menshi vraiment ama na Francine Niyonsaba sinamushitari mu bahungu ni iga liste ni liste y'abantu nashoba mvuge gute n'abaselebi batandukanye yeah ariko abastar migani benshi abastar ni benshi gusa Sidibe nawe mbona Big Fizzo nawe mbona Lolilo nawe mbona barihe en fait yari idea y'umu designer wanje yari idea y'umu designer wanje gusa je namubwiye sinamubwiye amazina gusa namubwiye ibintu nshaka acha abinkorera Okay murabona rero yuko ari ibintu byiza cyane bizobibona hake usanga harimo amafoto y'abastar ndabona n'inzu yo kwa Ntare House byose kabisa bya yes mwabyumvise rero tuje muri kz.com cyangwa televiziyo yiwe Kelvin Zehot mugire subscribe ariko Zehot Gerard imyidogo rero y'abantu bamwe bakwegereye urakunda gupostinga Igiswahili kandi akunze bazi active benshi usanga bari kubikunda Kirundi usanga bashaka amakuru y'Kirundi byo ako kama narakumvise ubu sigaye posta mu ndimi zose kuko muri sense muri lettre je ndafise droit indimi zine ucha tukubwira yuko KZ Media muri leta irazwi n'amategeko ijana kwijana alhamdulillah neza cyane gusa hari ibindi bintu ntegerezwa kugira arandi madokima ntegerezwa gukompleta sigaje kugira byose bitunga sigaje dokima zibiri ni dokima imwe donc ni statut yonyene hasigaye statut yonyene statut ya entreprise depose ari muri sense okay urumva muri babandi ba TV online batazwe n'amategeko we nurimo vraiment sindimo bisigura zora tukubona ama activity atandukanye hariho hose uravyemera bisigura bakunze bazi activity munyumve neza bisigura ni twabona inkuru twayibonye iwawe tutokwana 100% tujatuba na ma connection zero kubizi na ma connection ma connection inkuru ni inkuru ndose connection nezi nibi bitebera ku ma WhatsApp cyo dushaka kubona ama image wawe neza cyane tuzoyibo neza cyane update yarankore kigano kimara umwaka uzorushira mbere cyakivuga uzorushira igano ku mwaka vraiment hewe mana yani bazomvugurutse je kuba cyagenda kuraba hari iwawe bacu barati Kelvin Zehot ninde bakurabe neza kubakora bagutoze neza hama ibindi bizokurikira bana twaze byinshi vraiment mwavyumvise imigambi yiwe mu gusozera rero Zehot kugira nugari kiganiro kabisa umugambi wawe rero nuwe vision yaho ushaka gushika he kuko deja studio iri tayari sindamenya ko i studio ari studio gusanzora twicaramo tukoresha ibiganiro bikaca bihera sindamenya ko ari studio tuzohora tuzamwo tuduchilinga bikaca bihera sindamenya ko ari studio radio like ni project radio nituramenya ko ari television nyine nituramenya ni project yahi exactly kuri no mwanya mfise online radio na online TV ikora nki radio nubanga KZ radio mfise radio online radio bivyumvikanira kz.kevinzehot.com none irakori neza cyane 100% www.kevinzehot.com neza cyane urumva abantu bari hanze urazi ko hari abantu baturaba ibintu bigana usanga kuri internet ugasanga 100%. Okay, merci beaucoup rero avyumvise ni radio umva tugihari naco tuvuga nubiri kiravuga oyaye yazimye kubera connection nize wewe bingana za ma connection man ivuga ryari none si gusa sindaba serious like that sindaba serious like that mu bijyanye na online radio ko bisaba networking ikwiye bisaba network amashira amajije network ubu nga dukoresha ama cellular network ama mega tugura ku munsi 1.5 urazi internet cyane mu bya internet mengura bizi cyane
ndagerageza nuko yego. Okay, Kelvin Zehot ni umurundi wa mbere, sinzi ko navuga wa mbere canke ni bari mu barundi ba mbere canke ba kabiri buguri radio yo kuri internet, like sinzi Hari indi radio. zumvikana kabisa direct. Hari indi radio online imwe ariko sinzi ko yitwa ya Femi Dojaba. Sinzi ko ego iradio bo ni nyinshi vraiment tuko ko biri kose, ariko je ndibaza yuko baye umujeni wa mbere ngaha mu gisagara cya Bujumbura, je ndabibonye ko hari abandi oya sinabyibaza. Voilà, murundi wa mbere kuri radio yemwe muhama we ntumbaze. Zehot ndagushimira, Merci beaucoup. uro gushigikirwa ntuka Vraiment cyane. Ego. urero hari ababosi ko turaba kuno mwanya bakeneye rero yuko baguterera kugira rero byose bigira inzira, byose imiliyoni zingahe dukeneye ubunyene. Isaac. Ije ko Tiki Devi Devi na Devi mfise mu mutwe ko nshobora kuvuga amahera nkasanga ari menshi cyane nkasanga 10 miliyoni make. 10 miliyoni ujya wivugiye ibyo yumviye. 10 miliyoni make vraiment 10 miliyoni make. Gusa shaka umuntu anterera ku byiyumviro cyangwa ku buryo Ego aho ku buryo niyo vyugariye. ku buryo gusa ni mpaka ndabe kuri projet iwanje. Projet urafise projet ngaho? Yego ndayifise. Okay. Oui. Uti Projet yawe minimum ihagaze kuranga. gusa Minimum ba de tushaka rero twatse ni bari radio ni bari biki minimum dukeneye nk'ama miliyoni angahe? ni $75,000. 75,000 Yeah. idolari ibihumbi 7,500. Yeah. 75, yeah. $75,000. Baba mahesabu hayo. La ndefu hiyo. Gusa ntacyo bitwaye. Reka rero ndabashimire cyane mwabyumvise n'ugwaruka ariko ruyungunganya naguma nabisubiramo, rero rukeneye gushikirwa mu rusanga je nitweza Isaac Classic naje kugendera mugenzi wanje twabanye mu bihe byinshi bitandukanye. Uno musi ateye intambwe nziza cyane iryoshe no kuraba bishemeye vraiment ko ari ibintu biri classic like microphone jezanyishe urabye ma mixer design like so wow. Okay, ana merci sana rero mwese aho mwaturabiye in Isaac TV, gira subscribe, like na share. Kelvin Zehot ndagushimira. Merci. Ama bonne chance. Merci. Okay, muramutse JD Kael ndoza kumuvumbura muhira n'umwana hariya gato. Karibu cyane. Okay, sawa. Nazo zuragira ko bigana ngaho. Oyaye. Kandi ndababwira yuko na JD afite televiziyo yewe. E+ ni E+. Umugore afite televiziyo yiwe, umugabo afite televiziyo yiwe. Yeah. Mwe muri abanyamitwe. Ça merci beaucoup ibyo dushaka n'umugore azohakaza abandi hama byose bigira inzira. Merci beaucoup Gentle as a classic Akim Junior behind the camera. Team yose, thank you so much. Bye. Isaac TV. Oh.